Abasirikare 8 bo mu nteko za ONU ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali barakomerekejwe n'igisasu cyo mu bwoko bwa mine catezwe mw'ibarabara mu ntara ya Timbuktu yiganjemwo abajihadiste. Umutegetsi wa ONU atashatse kumenyekanisha amazina yiwe yavuze ko abo basirikare bamuka muri Burkina Faso kandi bari mu nteko za MINUSMA. Gushika aho ku kwezi kugeze abasirikare 4 ba ONU baramaze kwicwana n'ibikekwa kuba ibitero by'abajihadiste mu buraruko hamwe no hagati muri Mali. Iki gitero cejo ku munsi wa 4 kibaye mu gihe mu ndwi iheze Mali yahuye n'ivyago aho abanyagihugu batari bake bagandaguwe bunyamaswa muri ako karere ka Sahel. Leta yavuze ko abajihadiste bishe abasivili 132 Idiala Sagu ni no mu bindi bisagara bihakikuje hagati na hagati muri ico gihugu ca Mali. Mali kuva mu 2012 iri mu bitero vy'imihari ya bajihadiste ishamikiye kuri Al-Qaeda hamwe no ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu. Tuve muri Afrika tusimbire ku mugabane wa Buraya. Inama nshingamateka y'ishirahamwe rya Buraya yaratoye yongera iremeza ejo ku munsi wa 4 kwakira kandidatire ya Ukraine yo kwinjira muri uyo muryango. Bavyemeje ku majwi 529 na 45 babihakanye hamwe na 14 bahisemwo kuterekana aho bahagaze. Inama nshingamateka ya Buraya yaremeje kandi kandidatire za Georgia hamwe n'iya Moldavia. Iri tora ribaye mu gihe Leta Zumwe za Amerika yavuze ko igiye kurungikira Ukraine iyindi mfashanyo ya gisirikare ifise agaciro k'imiliyoni 450 z'amadolari. Iyi mfashanyo igizwe n'ibindi bisasu byo mu bwoko bwa roketi byiyongereye ku yindi mfashanyo ifise agaciro k'umiliyaridi umwe w'amadolari yatangajwe mu ndwi iheze. Kugira ibi bihugu bitatu bizokwemererwe burundu kwinjizwa muri uwo muryango w'ibihugu 27 bisabwa kuzobanza kuzuza ibisabwa bitari bike harimwo ivya politiki hamwe n'ubutunzi. Akanama kumwe bwa Buraya kagizwe n'abakuru b'ibihugu 27 byo muri uyo muryango niko kazotora ubwa nyuma kwemerera canke guhakanira ivyo bihugu bitatu. Abaperezida bose ni ngombwa ko bavyemeza atawuvuyemwo. Abadiplomati bakavuga ko ibi bishobora kuzofata imyaka hafi 10. Hano muri Leta Zumwe za Amerika, sentare ntahinyuzwa Cour Supreme yaremejeje ku munsi wa 4 ko abanyamerika bafise uburenganzira bwo kwitwaza inkoho no hanze y'amazu yabo ndetse no mu bantu benshi. Iyi ngingo yemejwe n'abacamanza 6 kuri 3 bayihakanye, ikabije kuvuguruza itegeko rimaze imyaka irenga 100 muri leta ya New York ryemerera umuntu gusohokana inkoho hanze y'inzu ari uko ahawe uburenganzira kandi yerekanye ko by'ukuri umutekano wiwe ubangamiwe. Ayandi mareta 5 arimo California na Washington DC ku mugwa mukuru afise amategeko nk'ayo abuza abantu gutwara inkoho mu bandi bantu hanze y'urugo rwabo. Perezida Joe Biden wo mugambwe w'abademokrate yari yamirije iyi ngingo yivuye inyuma. Yavuze ko itumvikana kandi kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Amerika kandi kwiye gutera ubwoba abanyamerika bose, abasaba kandi ko bayiyamiriza atawuvuyemwo. Naho hadasiba kuba ubwicanyi kivunga butewe n'inkoho zitunzwe n'abanyagihugu, sentare ntahinyuzwa ya Amerika yaremeje ivuga ko ibwirizwa shingiro ryemerera abantu gutunga no gutemberana inkoho. Hano muri Amerika kandi komisiyo y'inama nshingamateka yashinzwe gutohoza ku migumuko yabereye kuri Capitol ni ku nama nshingamateka ya Amerika ejo kuwa 4 yarumvirije abahoze ari abategetsi mu bushikiranganje bw'ubutungane. Komisiyo yavuze ko uwahoze ari perezida Donald Trump yategetse abategetsi bo muri ubwo bushikiranganje gutohoza ku busuma yemeza ko bwabaye mu matora.
ibi yabikoze mu gihe yari yaramaze kubwirwa ko atabunenge bwinshi bwatumye atsindwa amatora ya manda ya kabiri. Jeffrey Clarke yahoze ari cegera c'umushikiranganje w'ubutungane ajejwe amategeko y'ibidukikije. Uyu yari afise icizere co kuba umushikiranganje w'ubutungane mu kwezi kwa nyuma kwa presidanse ya Trump. Uyu Jeffrey Clarke yagirizwa kuba yaragobereye akatari gake abandi bategetsi bo muri ubwo bushikiranganje ngo batohoze ku busuma bwavugwa bw'amajwi. Yongeye ko kandi asaba amwe mu mareta kutemeza amajwi yerekana ko umudemokrate Joe Biden yatsinze Trump. Umukuru w'iyo komisiyo Benny Thompson yavuze ko utwigoro twa Trump two gusaba ubufasha mu bushikiranganje bw'ubutungane bigaragaza ko yashaka gukoresha ubutungane mu kinyoma ciwe ko yibwe amajwi mu matora yo mu kwezi kwa11 2020. Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi avugwa muri iki gitondo. Nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda umuryango Bill and Melinda Gates Foundation wiyemeje gufasha kurandura malaria muri Afrika. So for our part at the Gates Foundation, we're stepping up our commitment and we're pledging $140 million over the next 4 years to support. N'umunyamerikakazi Melinda Gates, umwe mu bayobozi b'umuryango ufasha kurandura malaria muri Afrika. Mu Rwanda kandi CHOGM, inama nyirizina y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Commonwealth, iratangira kuri uyu wa gatanu. Turajya no mu Burundi kureba uko abategarugori bo mu Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi babayeho. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abakuru b'ibihugu bihuriye mu muryango wa Commonwealth barimo baragera i Kigali mu nama ya CHOGM. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma iteganijwe gutangira kuri uyu wa gatanu. Uyu munsi abakuru b'ibihugu na za guverinoma banyuranye bageze i Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni n'umwe mu bagaragarijwe ibyishimo akigera mu Rwanda. Yageze ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda, aho yahavuye yerekeza mu mujyi wa Kigali n'imodoka. Mu mujyi wa Kigali Perezida Museveni yakiriwe n'abaturage banyuranye bahise bahagarika imirimo yabo bakajya ku mihanda kumwereka ko bamwishimiye. Abinyujije kuri Twitter, Perezida Museveni yavuze ko yishimiye uko abanyarwanda bamwakiriye. Yanditse ati: nageze i Kigali mu Rwanda aho nitabira inama ya 26 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize Commonwealth. Ndashimira abanyarwanda kwikaze mwampaye, murakoze cyane. Mu bihugu bituranye n'u Rwanda nabyo byitabira inama ya Kigali, igihugu cya Tanzania cyahagarariwe na Vice President wacyo Philip Mpango. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyatangaje ko Perezida wacyo, Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, atazitabira inama ya Kigali kubera ko ihuriranye n'imirimo myinshi afite mu gihugu cye. Ibi byatangajwe n'umuvugizi w'ibiro bye. Undi munyacyubahiro wamaze kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bakoresha ururimi rw'icyongereza harimo Perezida Buhari wa Nigeria, uwa Ghana Nana Akufo-Addo, uwa Namibia n'uwa Sierra Leone Julius Maada Bio. Iyi nama kandi yanitabiriwe n'abayobozi b'ibihugu by'ibihangange barimo Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau, nawe wageze i Kigali kuri uyu wa kane. Yavuze ko mu byo azaganira n'abandi bayobozi mu nama ya Commonwealth harimo ibibazo byugarije isi ndetse n'intambara Uburusiya bwasoje kuri Ukraine n'ingaruka yagize, ndetse n'imyindagurikire y'ikirere n'ikibazo cyo kuba ibikenerwa na muntu mu buzima bwe bikomeje guhenda cyane. Igihugu cya Australia cyahagarariwe na Vice Minisitiri w'Intebe, mu gihe igihugu cy'Ubuhinde nacyo gifite ijambo rinini muri uyu muryango wuje ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza cyahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wacyo.
Undi mutegetsi wageze i Kigali kuri uyu wa kane ni Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson ari kumwe n'umugore we akigera mu Rwanda. Boris Johnson yavuze ko iyi nama izaba umwanya wo kuganira ku bibazo byugarije isi birimo inzara n'imihindagurikire y'ibihe ndetse n'amahirwe yo kwagura ubucuruzi Ubwongereza bukorana n'ibihugu byo muri uyu muryango. Biteganijwe ko iyi nama izasiga Boris Johnson ahererekanije ububasha na Perezida Kagame ku buyobozi bwa Commonwealth. Boris Johnson ageze mu Rwanda akurikira igikomangoma Charles wageze mu Rwanda mu ijoro ryo kuwa kabiri. Kugeza ubu akaba amaze gusura ibikorwa binyuranye harimo inzibutso za Jenoside ku Gisozi mu mujyi wa Kigali n'urwa Nyamata mu karere ka Bugesera. Igikomangoma Charles kuri uyu wa gatatu cyasuye umudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge wubatse mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Abamwakiriye bakaba basigaranye ibyishimo nyuma yo kugendererwa n'umushyitsi wo mu rwego rwe. Tubanye neza mu mudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge, turagabirana. Byabanje kuntwara igihe kinini ariko ubu narabyakiriye, turabana neza, turaturanye, niho nsaba amazi, niho ndahura umuriro, niyo mfite urugendo musigira umwana wanjye. Kuba mwarabonye igikomangoma kikaza iwanyu mwabyakiriye gute? Twabyakiriye neza cyane kandi igikomangoma n'ubuhamya twamuhaye yarababaye ariko nyuma aza kwishima kuko abanyarwanda bongeye kubana. Kugeza abakuru b'ibihugu na za guverinoma benshi bamaze kugera i Kigali bakaba bakoze inama mu muhezo mbere y'uko inama ifungura CHOGM izaba kuri wa gatanu. Biteganijwe ko ku mugoroba kuri wa kane bakirwa n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Inama ya CHOGM izasozwa kuri wa gatandatu. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi, urakoze. Mu byo CHOGM yibandaho harimo n'ibibazo bya malaria muri Afurika. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Jean Baptiste Mico Myiza. Mu nama y'abakuru b'ibihugu bavuga icyongereza CHOGM iri kubera i Kigali, habaye ikiganiro ku buryo bwo kurandura indwara ya malaria n'izindi ndwara zititabwaho cyane. Ni inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu n'umushyitsi mukuru w'inama ya CHOGM y'uyu mwaka, igikomangoma Charles, akaba anakuriye gahunda yo kurandura malaria mu Bwongereza, gahunda izwi nka Malaria No More UK. Avuga ku irandurwa ry'indwara ya malaria, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye ubufatanye bw'inzego zitandukanye. This week, the Commonwealth will commit to working towards ending the malaria pandemic by 2030. Iki cyumweru Commonwealth izemeza kurandura malaria mu mwaka wa 2030. Tuzakenera inkunga yanyu kugira ngo ibi bigerweho. Mu bahise bumva ubusabe bwa Perezida Kagame bwo gutera inkunga intego yo kurandura malaria muri Afurika bitarenze mu mwaka wa 2030, harimo Gates Foundation yiyemeje gutanga inkunga ya miliyoni 140 z'amadolari y'Amerika. Uyu ni Melinda French Gates, umwe mu bakuriye Gates Foundation. There is absolutely no nation and no organization that can do this work alone. Nta gihugu na kimwe, nta muryango n'umwe wakora iki gikorwa wonyine. Ku ruhande rwacu nka Gates Foundation twemerewe gutanga miliyoni 140 z'amadolari mu myaka iniza mu rwego rwo gufasha inzego za Afurika mu kurwanya malaria. Intego yo kurandura malaria ni indwara zititabwaho cyane ku mugabane wa Afurika bitarenze mu mwaka wa 2030 iswe Kigali Declaration, ugenekereje mu Kinyarwanda ni itangazo rya Kigali. Ku ndwara zititabwaho cyane zigomba kuranduranwa na malaria, igikomangoma Charles avuga ko izi ndwara zibasiye cyane umuryango wa Commonwealth, bityo zikaba zigomba guhagurukirwa. We must also acknowledge that the burden of neglected tropical. Tugomba nanone kwemera ko umutwaro w'indwara zititabwaho cyane ari ikibazo gikomeye. Izi ndwara ziri mu bihugu 46 ku bihugu 54 bigize umuryango wa Commonwealth. Ibi bihugu ni 2 bya gatatu by'ibihugu bifite izi ndwara ku isi. Nakiri neza rero itangazo ryatangijwe none. Muri iyi nama y'i Kigali kugeza kuwa kane nimugoroba, ibihugu, ibigo n'abantu ku giti cyabo bari bamaze kwemeza gutanga inkunga igera kuri miliyari 4 z'amadolari y'Amerika kugira ngo intego yo kurandura malaria n'indwara zititabwaho cyane izagerweho bitarenze. Muri iyi nama y'i Kigali kugeza kuwa kane nimugoroba, ibihugu, ibigo n'abantu ku giti cyabo bari bamaze kwemeza gutanga inkunga igera kuri miliyari 4 z'amadolari y'Amerika kugira ngo intego yo kurandura malaria n'indwara zititabwaho cyane izagerweho bitarenze mu mwaka wa 2030. Ikigo cya Global Fund gikusanya amafaranga kirifuza ko haboneka nibura miliyari 18 z'amadolari y'Amerika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye
ryita ku buzima rivuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 malaria yishe abantu bagera ku 627,000, abayirwaye bo bari 241,000,000. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nino ku rubuga rwa internet wa@radioyacu.voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru yacu tuyakomereje mu Burundi. Sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yaraye ikatiye abagabo babiri igifungo cy'imyaka 10 ku byaha byo konona imva, abandi babiri babaye abere. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana. Bashitse mu ngoro y'imanza uko ari bane bagirizwa, nayo Burundi Gratien, Desire Ndayisenga, Isaac Ndayiragije na Havyarimana Mbonimpa bambaye impuzu z'icyatsi kibisi ziranga abanyororo. N'urubanza rwatanguye mu masaha yegera saa 5 z'umusase. Sentare yabajije abagirizwa nimba bakeneye abashingwamanza abo bunganira, nabo bivugira ko bidakenewe ubwabo bashoboye kwiregura. Urubanza kukibiriraho rwaciye rutangura mu idonido. Sentare yatanguye gusaba umushikirizamanza kwagiriza abo yashengeje. Umushikirizamanza yafashe ijambo yagiriza abo yashengeje ko hagati y'amatariki ya 13 na 27 basambuye imva 16 mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mushasha, bongera bibi bikoresho bikoreshwa mu gupfuka imva harimwo ivyuma n'amabati. Yavuze ko ari ivyaha bibiri, gusambura imva hamwe n'ubusuma bukabije. Abagirizwa bireguye bahakana ivyo baregwa. Gratien nayo Burundi yavuze ko we yafashwe ashoye bimwe mu bikoresho vy'izo mva zasambuwe. Uwo nawe yahakanye icaha, avuga ko ari uwitwa Emery yarabimuhaye, ariko ananirwa gutanga umwirondoro w'uwamutumye, ndetse avuga ko atazi icakora canke haba mu gisagara ca Gitega. Gratien yagumye yemeza ko yarashoye ivyo vyuma kuitwa Desire Ndayisenga basangiye urubanza, kandi nawe yari yarengutse. Mu kwiregura, Desire Ndayisenga yavuze ko we asanzwe akora akazi ko gusudira ivyuma, ko kugura ivyuma biri mu kazi kiwe ka misi yose, ariko ko ivyuma bamuzaniye atari vyibwe kumva. Isaac Ndayiragije yagirijwe gushaka guhuvya amatohoza mu kwima inyamiramabi inomero z'abariko barondegwa mu kubakingira ikibaba. Umushikirizamanza yongeye yagiriza Havyarimana Mbonimpa ko ari we yarabitse ivyo vyuma vyibwe mu cumbi we. Uwagirizwa yahakanye ivyo yagirizwa, avuga ko ari umuntu atazi yaje abitaho mu gihe yaragiye kurondera ivyo afungura mu gatondo. Sentare yaciye imubaza igituma ataciye abimenyesha inzego z'umutekano canke abatware kwiwe ahasanze ibintu biteye amakenga. Uregwa yavuze ko atamwanya wo kubimenyesha yari kuronka, kuko yariko arihutira gupakurura ikamyo yarizanye indagara, ubona ko asanzwe akora akazi ko gupakurura imizigo ku isoko nkuru ya Gitega. Inyuma y'ikiringo c'isaha sentare ibumviriza, umukuru w'intahe yasavye umushikirizamanza gusozera imburano. Umushikirizamanza yasabiye abo yagiriza umunyororo w'impaga w'imyaka 10. Abaregwa bose basozereye basaba kwezwa, urubanza ruca ruja mu mwiherero. Inyuma y'umwiherero utarengeje iminota 20, sentare yaciyiza gusoma ubwo yaciye. Sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yahanishije umunyororo w'impaga w'imyaka 10 Ndayisenga Desire na Havyarimana Mbonimpa ku vyaha vyo kubomora imva 16 zo ku Mushasha n'ubusuma bukabije. Nyaburundi Gratien na Ndayiragije Isaac nabo bakaba bejejwe kuri ivyo vyaha niyo sentare. N'urubanza rwari rwitabwe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega batari bake, bakavuga ko urwo rubanza rubanezereye uko rucitse, kandi bishobora gutuma ububisha nk'ubwo bwo kubomora imva budasubira kuba narijya bituntuza bene gufuba babo. Desire Hatungimana, urakoze. Mu Burundi kandi abategarugori bo mu Rumonge batunzwe n'ubucuruzi bw'amafi yo mu kiyaga cya Tanganyika babayeho bate? Iyi nayo ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi. Thierry Ndayishimiye niwe uyitugezaho. Iyo nje ngaha ku ruzi ndarangura nk'izo ndagara mbisi mu gihe ndandaza hanyene zigahera. Abo ni bamwe mu bakenyezi bo mu gisagara ca Rumonge bakora urudandaza rw'amafi kumwe hawe ikiyaga ca Tanganyika mu Rumonge. Ako kazi bakora akaba ariko kabatungiye imiryango.
twebwe bariko bararoba turiyungunganya tukarondera ukunyene kugira ngo turabe ko turonka ivyo dufungurira abana. Twebwe imboga zabonetse turonka amafaranga tukiyungunganya tukaronka ico tugaburira abana, zitabonetse naho usanga abana badupfira ko n'inzara. Abo bakenyezi bakora urwo rudandaza bavuga ko mu kudandaza bagerageza gukura ko amafaranga bafungura bakongera bakaronka n'inyungu igereranye. Ku munsi turashobora kuronka amahera dushobora gutungisha imiryango yacu, tukaronka amahera dusumishiriza abana bacu bakaba, tugakomora imboga tukaronka na tugura ubufu, turashobora kuronka 5,000 dushobora gufungura. Ariko rero barafise ingorane muri urwo rudandaza bakora. Ingorane nyamukuru bagira nuko iyo babuze imboga canke mu karuhuko k'abarobyi atamitahe baronka kugira bakore urundi rudandaza. Mu gihe bafunze turahangayika gose turateseka n'abana bakagwa kudupfira ko n'inzara. Mu gihe zabuze turahangayika gose twaguma muhira nyene nta kundi ntaho tuja ntaho kuko nta kandi kazi dufise dukora. Nitubika amajambo make tuyaronka tuyarya. Abo bakenyezi bagasaba amashirahamwe yitaye neza y'abakenyezi kubafata mu mugongo kugira baduze umutahe bashobore gutunga imiryango yabo ataco binona. Kuri ibyo bisabo icegera c'uwurongoye ishirahamwe ry'abakenyezi mu ntara ya Rumonge Afrabu Louise Nizigiyimana amenyesha ko ico kibazo muri Afrabu bakizi. Mwishirahamwe bariko baregera abagira neza kugira bagire ico babafashije, ariko abo bakenyezi bagasabwa gukorera mu makoperative kugira ngo ifashanyo ibonetse bayironswe bari hamwe. Ibisabo byabo turabyakira natwe tukabitanga kubafasha amashirahamwe mbere nka Afrabu ibibazo nk'ibyo irakunda kubita mu ntoki. Afrabu ntiyicaye, turiko turasaba nabo baje mu mashirahamwe bisanzwe. Unye gukora urumwe biragoye, biraguhanga nyene kubera akagatahe nyene kagoye no kuronka, ariko ngo tubiri kuvurana ubupfu. Turiko turaraba rero tubahanura kugira ngo bashinge amashirahamwe cyane bagira amakoperative. Urwo rudandaza rero rukaba ari rwo rutunze abo bakenyezi nk'uko bagenzi bacu bavyiboneye kuri uwo mweha wo ku kiyaga Tanganyika ku gice co mu Rumonge. Abo bakenyezi baba bariko badandaza amafi akiva mu mazi, mu gihe naho bataronse abayagura uwo mwanya baca bayanikira bakazoyadandaza yumye. Thierry Ndayishimiye urakoze. Dusubire mu Rwanda. Ubuyobozi bwa Rubavu intara y'Uburengerazuba bwafunze amazu amwe n'amwe y'ubucuruzi mu rwego rwo kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi. Abayakoreragamo bo bavuga ko batarabona ahandi ho gukorera. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa yaganiriye n'impande zombi. Abacuruzi baganiriye n'ijwi rya Amerika kuri iki cyemezo cyo gufunga ibikorwa byabo by'ubucuruzi bavuga ko ari icyemezo ubutegetsi bwabatuyeho. Baravuga ko butigeze bubateguza kugira ngo babashe kubona ahandi bakwimurira ibikorwa byabo. Uyu mubyeyi yaravuga ko kubona aho kwerekeza ari ihurizo rikomeye. Kandi aho dufite aho kujya kuko batubwiraga ko bazadukura hano isoko ryuzuye bakadushyira mu isoko. Isoko ntiriruza hano tuzi n'igera izuzurira. Aho dufite aho kujya kugeza iyi saa. Dufite igihombo gikomeye aho. Gute? None se niba twarishyuye amafaranga akaba kirimo tukaba tujya no kubika ibicuruzwa nta naho tubijyana, icyo si igihombo gikomeye. Turasaba akarere kuzuza isoko tubona aho kujya kuko aya mazu ni menshi ntago twabona aho tujya ngo tubona aho dukorera. Tugera hafunzwe twabonye amatangazo avuga ko ahacururizwaga hafunzwe, ubundi hakagaragara imigozi yari izengurutse ku mazu bigaragara ko ahari nyabagendwa hatakinjirwa. Bwana Japhet Nshimiyimana uzwi ku kabyiniro ka Nokia hano ku Gisenyi nawe ni umucuruzi bafungiye, kubona aho kwerekeza bimubereye ingorabahizi. Ni ikibazo gikomeye kugeza kuri iyi saha. Nkanjye ubwanjye umupanga ukora muri iyi nzu birambangamiye cyane. Ntabwo nahita ntekereza ngo nderekeza ahangaha kuko ari isoko rya Gisenyi. Murabona ko ritari ryuzura, riracyari muri chantier. Yewe n'uyu mujyi murawubona nta yandi mazu dufite wavuga ngo ajyanye n'icyerekezo manini twajyamo. Kugeza kuri iyi saha rwose ni ikintu kibangamye ku bigaragara cyane. Bwana Nshimiyimana nyuma yo gufata icyemezo cyo kumufungira ubucuruzi agasanga hari icyo ubutegetsi bwakabanje kurebaho. Ubu mu by'ukuri numvaga nk'ubuyobozi bwagombye gutekereza kabiri. Bakabanza bakuzura ya soko bakatwimuriramo, aba ba nyir'amazu nabo bakabona umwanya wo kugira gute wo kubaka. Naho ngewe babikoze nk'uko ngumva nababangamiye twebwe abaturage, nta nubwo bahimye nyir'inzu, sinawe uyikoreramo, ni ngewe bahimukiye nge n'umuryango wanjye. Igihombo cyo twakinjiyemo tuzasora dute? Twari tumaze no gusatanga n'ipatate ry'umwaka. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika, Bwana Jean Bosco Tuyishime uyobora umurenge wa Gisenyi hano mu mujyi yavuze ko bafungiye aba bacuruzi bagamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Rubavu. Avuga ko iki cyemezo bagifashe bari bamenyesheje ba nyir'amazu. Ni icyemezo twafashe hashingiwe ku myanzuro y'inama zitandukanye twagiye tugirana n'abaturage, aho tubasaba ko bagomba kudufasha umujyi koko ukaba umujyi wa kabiri wunganira Kigali. Tumaze igihe tubivuga, ariko ntushobora guhindura umujyi
wa Rubavu by'umwihariko umurenge wa Gisenyi hatarimo inyubako zijyanye n'igihe. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi twahisemo kugira ngo tube tubafungiye bahagarike ibyo bahakorera, babanze bubake inyubako zijyanye n'umugi twifuza. Ubuyobozi bwa Rubavu bukavuga ko abananiwe kubaka kubera ubushobozi bakwifatanya bakagira ingufu. Burashimangira ko bwiteguye kubahuza n'ibigo by'imari ariko bakabona umujyi uko bawifuza. Inzu twafunze uyikoreramo afite uburenganzira bwo gushaka aho akorera muri uyu mugi, kandi uyu mugi nta nubwo ari umurenge wa Gisenyi gusa. Nyir'inzu nabyumva, n'abari bukenere ko tubahuza n'amabanki turabahuza nayo, hanyuma nitumara kubahuza n'amabanki babone amafaranga vuba bubake uwakoreragamo yongera agaruke akore, kugira ngo dutunganye umugi. Uyu mugi ntabwo uzatunganywa n'abayobozi, uyu mugi uzatunganywa n'abawutuye. Ijwi rya Amerika ryakoresheje ibishoboka rishaka abafite amazu yabo basabwa kuyavugurura, ariko nta n'umwe twabashije kubona. Aba barashinjwa ko bamenye icyemezo kibafungira ariko banga guteguza abakodesha amazu yabo. Inzu twabonye ubutegetsi busaba ko bazivugurura biragaragara ko ari inzu zisanzwe, nyamara ubutegetsi bwaduhamirije ko inzu zikenewe hano mu mujyi ari inzu z'amagorofa zigeretse. Ibi biriho mu gihe hari isoko rigiye kumara imyaka isaga 10 ryubakwa ryaranze kuzura. Iri abacuruzi baravuga ko ariyo bagombye kuba bahungishirizamo ibicuruzwa byabo nyuma y'uko birukanyweho bacururizaga. Umurenge wa Gisenyi urabarura inyubako 18 zafunzwe ku ikubitiro nk'uko babitangarije Ijwi rya Amerika, ariko zirimo imiryango myinshi ikoreramo n'abacuruzi benshi. Biragoye kumenya umubare w'inyawo w'iki cyemezo cyagizeho ingaruka kubahahiraga cyangwa basabaga serivisi aha hafunzwe bakagira icyo basaba leta. Leta nibafashe mu gihe batarabona aho bimukira hariya muri iriya soko, babe bari gukoreramo hano isoko niryuzura, bababwira ati mwinjire mu isoko ari uko wenda isoko rihari ryuzuye, ariko mu gihe leta yuzura nibabareke baba bari gukora. Ugira ubusa Ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika, kandi mwiteguye andi makuru mu masaha ari imbere, by'umwihariko ku nama ya Cogama ibera i Kigali, ndetse n'ikiganiro cyanyu murisanga gitangira saa 10 nk'uko mubizi buri munsi. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.